Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Uko umwaka utashe kuva igenekerezo ya 25 Munyonyo gushika igicumi Kigarama, iyo minsi 16 isi yose iri mwisekeza ryo kwiyamiriza amabakorerwa abakenyezi. Mu Burundi abakenyezi baracakorerwa mabi yo mu bwoko bwose, turetse amabatandukanye y'ivyaha bakorerwa nko gukubitwa, nko gufatwa ku nguvu no kwicwa hamwe n'ayandi, n'amategeko yo mu gihugu aracabakumira. Aha dufatira akarero nko kubona abakenyezi batagira uburenganzira bwo gutorana kwitonga iwabo co kimwe n'abasaza babo. Mu mwaka wa 2004 ariko inama nshinga amateka y'ico gihe yari yatoye integuro y'itegeko rigenga ivyo gutorana mu Burundi ryahiteko umukenyezi co kimwe na musaza we. Ariko iyo nteguro y'itegeko ishitse muri leta, inama shikiranganje aho yogize ngo iriho umukuru w'igihugu nawe rishire ko igikumuri heze ribitegeko, iyo nama shikiranganje yaciye isubiza inyuma. Gushika nubu nta leta nimwe irashaka no gusubira kuryiga. Mbega iryo tegeko ryarizaniye akarusha kahe umukenyezi? Intambamyi zabaye izihe ngo ntiritogwe? Kw'isoko yo kuri 25 Munyonyo twegereye Gatarina Mabobori, umwe mu bari mu nama nshinga amateka y'ico gihe, kugira atanga umuco. Thierry Bigirindavyi nije ngira ndakibashikirize, kaze. Iryo tegeko benshi barakunda no kugihenda ko bakagita iteko ryo gutorana ku bakenyezi, ariko atariko biri, kuko no kuri basaza babo ivyo gutorana bisanzwe bitagira itegeko ribigenga. Uwahoze ari umushinga amateka Gatarina Mabobori araca ku masonga ibintu nyamukuru vyari biri muri iryo tegeko. Ibirimwo rero muri iryo tegeko nibijanye n'ivyo no gutorana ku bahungu no ku bakobwa. Haravugwamwo n'ibijanye ico bise le régime matrimonial. Nshatse kurivuga mu majambo yose iryo tegeko mu gifaransa rivuga riti projet de loi sur les successions, gutorana, les régimes matrimoniaux et les libéralités. Iyo tuvuze les régimes matrimoniaux rero tuba dushatse kuvuga nk'iyo abantu bagiye kubaka mu bisanzwe bafise uburyo bubiri bashobora kubanakanamwo. Uburyo bwa mbere nubwo bashobora kuvuga ati ibyo tufise byose n'ibyo tuzoronka byose tuzobisukiranya, canke naho hakaba ubundi buryo bwita séparation des biens, aho umugabo avuga ati jewe ivy'iwanje naronse ntarubaka nzobigumana, ivy'umukenyezi nawe yaronse atarubaka akabigumana, hanyuma bakazopfuma basukiranya ibyo baronse hanyuma. Ibyo rero abantu benshi ntibabimenya. Iyo bagiye kubaka kenshi bubaka mu byo twita le régime de communauté des biens. Hanyuma les libéralités nabyo ni ukuvuga ibintu byo kugaba, ni ukuvuga ati mbega mfise ibintu byo mu rugo canke mu muryango, mfise uburenganzira ubuhe bwo kubigaba canke kubigabana. Mbega none iryo tegeko ryarizaniye akarusha kahe abarundikazi canke igihugu muri rusangi? Iciza ca mbere cy'iryo tegeko nuko isata cogengwa n'amategeko nk'ibindi bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Hanyuma ikindi ca kabiri coza ciyongerako nuko ahari akarenganyo ku bakenyezi cane cane bakunda kugirirwa muri ivyo vyo gutorana, ako karenganyo kokosorwa, kuko gushika ubu uno munsi urashobora kubona urubanza rujanye n'ibyo gutorana, umucamanza kanaka karucuku, uwundi mucamanza kanaka karucuku, kandi nta muntu aza kumuhaririza ngo urwo rubanza baruciye nabi kuko nta tegeko afise yisunga. Aha rero niho haca hazamwo bya bindi by'akarenganyo, hakaza ibiturire. Ikindi naco twibaza muri abakenyezi bahora bacigwa amaboko bagacika ibimuga kubera abagabo babahohoteye. Kenshi na kenshi rero yaba iryo tegeko ryari rihari rishobora gutuma umukenyezi asubira iwabo akaronka ikimubeshaho, ntiyorindira aho arinda kuborizwa igufa kugira ngo ave muri urwo rugo. Jewe ndifuza cyane yuko nko muri leta y'u Burundi canke mu nama nshingamateka bosubira bagafata iryo tegeko bakariraba neza, hanyuma bakavuga bati turabonye yuko iri tegeko atangorane bitera, canke turabonye hari ingorane, reka turabe ko twohakosora.
none kugira iyo nteguro y'itegeko inigwe mu menshi vyavuye kuki n'ubu nyene dusubire dukurikire wahoze ari umushinga amateka Gatarina Mabobori. Intambamyi nyamukuru novuga ko ari kudashaka kwa politike, kandi rero ikibabaje muri ibyo byose nuko hariho abantu benshi bavuga ngo kangwa iryo tegeko ryo gutorana ngo ntirikenewe, mugabo batabanje no gusoma canke ngo basibaze ibiri muri iyo nteguro y'iyo tegeko, kuko ku by'ukuri abantu bose bagerageje kurisoma, baba abagabo baba abakenyezi baba bari mu nzego n'abatari mu nzego. Jewe ndaza abantu benshi twagerageje gukorana kugira baze kudufasha kuryigisha, nabo bagaca babanza kurisoma, ahubwo bagaca batangara bakavuga ati mbega ibyarimwo nibi. Ugasanga rero birababaje ko nk'abantu b'abashinga amateka canke abari muri leta bavuga ngo yango iryo tegeko ntiharagera ko turitora, batabanje no kuraba integuro ibiri muri iyo nteguro. Ico nibaza kumbure catumye abantu batamenya neza ibiriko biraba nuko iryo tegeko ryatowe n'inama nshingamateka ritabanje ritavuye muri guverinoma, kuko tumenyereye amategeko ava muri guverinoma akaza mu nama nshingamateka hanyuma agasubira muri guverinoma. Rirungikiswe muri guverinoma rero harabaye ukwijijana imitima, niko no bivuga. Muri leta bavuga ngo iryo tegeko ngo ryohava riza guhungabanya imibereho y'abarundi, ariko ku by'ukuri sinibaza ko ryoza guhungabanya imibereho y'abarundi, kuko erega n'ubu abakenyezi baratorana n'abahungu baratorana, byose biva ku ishaka ry'umubyeyi. Iyo umubyeyi ashaka gutunganiriza bose arashobora kunganisha abana b'abahungu n'abakobwa, kandi nta tegeko na rimwe ribimubuza. Urumva rero mu gihe ata tegeko na rimwe ribimubuza arabikora. Gatarina Mabobori yaganira na bagenzanje Bertrand Ngendakuriyo kuri radio Inzamba na Emile Nibasumba wo kuri radio RPA. Abakenyezi n'abigeme mu Burundi ntibagira uburenganzira bwo kugira itongo mu gihe mu mategeko mpuzamakungu, eka mbere no mu bwizo shingiro ry'u Burundi abantu bavuka bangana imbere y'amategeko. Ariko gushika n'ubu nta cizere ko bashiki bacu b'abarundikazi bagiye kurenganurwa na buryo ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD uramutswa u Burundi no munsi butigeze buhisha ko bushigikiye ko ivyo gutorana vyo guba bitagengwa n'amategeko uko vyahora. Aha hakaba naho haciye hagarukira kigabane kw'isoko cyo kuri uwo 28 Munyonyo umwaka wa 2020. Thierry Bigirindavyi nije nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye. Cyari kiganiro kw'isoko.